Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi mudahengeshanye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look Media. Uno munsi nkuko mubimenyereye tuza kuyaga ibijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro cacu Mvura Muganga. Uno munsi muti tuza kuyaga ku bijanye n'iki mu kiganiro Mvura Muganga. Abatari bake si mwese mugabo abatari bake muramaze kumva abakenyezi canke abafasoni bababwira ko bagiye kwa muganga kuraba umugenicologue. Uno munsi rero twashimye kuyaga n'umugenicologue obstetrique kugira ngo atuyagire neza na neza ibijanye n'ico gisata ca gynecologie obstetrique. Atangura atubwira icarico ico gisata. Mutuyo nawe ninde? Twegereye muganga Arakaza Arcade yanonosoye ibijanye no kuvura abigeme ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka no kwitaho amagara y'abakenyezi bibungenze ayabo n'ayibibondo baba bibungenze. Ikintu ca gynecologie obstetrique ni kimwe mu bisata twita les spécialités abaganga banonosora. Nkaba novuga ko ari igisata kimwe mu bisata bikomeye cyo kwita ico twovuga ko ari spécialité clé kuko isanzwe ari igisata kimwe mu bintu vyinshi mu gukurikirana cane cane umukenyezi yibungenze n'umwana ari mu nda. Nkaba nashaka kubasigurira siyo yavuze hari abo benshi batwita ngo abagenecologue mugabo mwumvise je ko navuze gynécologue obstétricien kuko c'est pas la gynécologie seulement il y a aussi l'obstétrique. Nivyo nagomba kubasigurira isano b'ivyo bibiri. La gynécologie mu bisanzwe la gynécologie obstétrique yose twebwe turakurikirana amagara y'umukenyezi n'umwana ari mu nda. Apana ivyo gusa kuva atwaye inda gushika avyare gushika mbere no mu minsi munovuga indwi zitandatu canke indwi umunani umukenyezi nitwe tuba tumuraba ico bita mu gifaransa gushika abaye retour de couche no kuvuga asubiye mu butinyanka burya nkuko vyahora. Aho onye umva hari ingwara ziza inyuma yavyaye ibiki ama infection n'ibindi byose nitwe tubikurikirana. Rero navuze ko bigabuye. Obstetrique iraba umugore afise umukenyezi yibungenze afise imbanyi. No kuvuga za ngwara zifata umukenyezi afise imbanyi bigatako n'umwana ari mu nda. Kwaca wumva yuko na pediatri nayo nyene izamwo kuko umwana ari mu nda si umupediatre amuraba. Ni twebwe turaba dusuiva nyina n'umwana amagara ya nyina n'amagara y'umwana. Iyo tubonye amagara y'umwana abangamiwe tukavuga tuti umuntu inda turabe avyare kugira dusove umwana soit par césarienne canke voie basse. Hama ico nico yita obstetrique gukurikirana nyina n'umwana gushika minsi 6 canke 8 gushika amarega agarutse. C'est ça l'obstétrique. Obstétrique yonyene gynecologie ndayijako. Yego. Donc kuva samye inda gushika avyare yongera aheze kuvyara aje kuvyara gushika kuri 6 à 8 semaines amarega so yogaruka canke retour de couche asyo kuri voie normale nkuko yaramize kwa mbere. C'est ça ce qu'on appelle obstétrique. La gynécologie nayo c'est en dehors y'ibyo kuvyara. No kuvuga ingwara izonye ni duswiva umukobwa arimwo kuva agiye atanguye ubutinyanka. Hari ingwara zijanye n'ubutinyanka, hari abatabona ubutinyanka, hari abo bagira donc les troubles zijanye n'ubutinyanka. Abo ni obstétrique, ce sont les pathologies liées à la gynécologie. Donc umuntu adafite imbanyi yaho mu mukobwa gushika n'imbere yuko asama niyo ni la gynécologie. Hama gaco utako rero n'abandi bakenyezi donc guswiva izindi ngwara zijejwe nova appareil reproducteur féminin zose. Ukuvuga appareil reproducteur féminin ukuvuga ibihimba bigize umukenyezi bindi umuntu adafise imbanyi iyo bigwaye duhereye mugabe ibihimba vy'irondoka gusa. Duhereye ku gitsina
ku minwa y'igitsina donc le vagin la vulve ugaca uja muri iterisi cavité utérine hose umva ari indwara zijanirana ugaca uduga ugashika donc mu gitereko muri cavité utérine ukaja mu matrompe ukaja mu ovaire donc umuntu wese afise ingorane muri aho onye ziba géré par mu gynécologue mu gihe adafise imbanyi. Yego. Hari ibivyimba, hari ivyo mwumva ngo fibromo, hari ivyo mwumva ngo amakiste, hari ivyo bita ngo endometriose. Mu gihe umuntu adafise imbanyi wese c'est géré par le gynécologue. Canke umuntu afise ingorane y'ubugumba ça fait partie aussi de la gynécologie. Abantu bafise ingorane yo kutaronka ibibondo murazi ko ari benshi ngaha mu gihugu cacu twaba tuko turabafasha ivyo dushoboye navyo nyene muri gynécologie. Hakaba n'ingorane zijeje donc abantu bafise ikibazo novuga gute vya planning familial, ibintu byo gutandukanya imvyaro navyo nyene ça fait partie de la gynécologie. Ni partie ziri hamwe mwazigize ntuzenya imwe. Souvent ngo biri différent mu bihugu bimwe bimwe dans les pays anglo-saxons hari usanga umuryango n'umobstétricien uri ngo n'umugynécologue mais en soi dans nos pays africains nka mu Burundi donc ni biri hamwe. Bavuze umugynécologue benshi bakunda kuvuga umugynécologue muga hari na obstétrique ibirimo. Mbega ico gisata ca gynécologie citugwa n'abandi abatari bake bahora bibaza yuko ico gisata citugwa n'abigeme hamwe n'abakenyezi gusa kumbure bafise ingorane zijanye n'imbanyi canke ingorane zijanye n'ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Mugabo muganga Arcade aremeza yuko batitugwa n'abigeme hamwe n'abakenyezi gusa kumbure bibungenze, aratanga insiguro. Nk'iyo umuntu afise izo ngorane z'ubugumba ntidushobora kwakira umugore wenyine kuko umwana ni wa babiri. Irya embryo duhora tuvuga rya kajya kagi kava ku mugore ni genetique kava ku mugore no ku mugabo amakuruzo y'umugabo n'umugore ubura gucabigira murabizi ivyo vy'ama X n'ama Y muri biologie benshi bafise amanosi ni wa babiri uratahura ko umwana ari wa babiri. Nico gituma kenshi tutakira umuntu umugore wenyine ni yajeje nkamwakira tuca tumwara tuti urazanana n'umugabo wawe n'umushinga nawe wawe hanyuma tubumvirize mwese. Uko navuze yuko izo ngorane zitava ku mugore gusa umugabo zishobora kumuvako hari abafise ingorane donc z'intanga abo nabo nyene twe tubakira. Donc muri make mu ncamake urumva ko n'abagabo nabo nyene tubavura. Abatari bake muramaze kumva abantu bavuga mw'ibarabara ngo urya mukobwa yaragize ingorane z'ugusama canke yarabaye ingumba bivanye n'imiti abakobwa bamwe bafata kugira ngo ntibashobore gusama imbanyi. Ivugwa cane mu izina rya le pilule du lendemain. Mbega ivyo binini bita pilule du lendemain ku mwigeme yabifashe bike canke vyinshi birashobora gutuma azogira ingorane zo gusama atevye canke agira ingorane z'ubugumba. Kuri ico kibazo muganga Dr Arcade Arakaza aratanga inyishu itomoye neza. Cyo kibazo gihanze abajene cyane kuko agomba d'abord kugira tubanze tubasigure ico bita iyo miti bafata kugira ngo bashobore kuvyara gusama plutôt icarico izo période zivuga mu barabara mu mbago période d'irandome en soi. Muri sanze période d'irandome cyane ziri représenter umuti bita levonorgestrel ni novuga gute ni umwe mu bwoko bw'imiti ijya bita ama contraceptif ijeje guhagarika gusama cyane kuvyara ni imwe muri byo. Iyo rero iyo ma contraceptif aratandukanye hariyo contraceptif usanga zifise urugero ruto rw'inkabuzo bita progesterone n'izindi ziri doze cyane. Rero iyo période d'irandome ikaba iri mu bwoko bwa progestatif ya miti iri fortement dosée. C'est l'un des contraceptifs fortement dosés en progestérone. Hariho n'ibindi nabari iri faiblement dosée ya ma contraceptif abakenyezi babashirako ugasanga afata ikinini kimwe ku munsi cyangwa afata ikinini kimwe ku kwezi meme ku isaha nyene kuri ya saa yayindi agifata pana ni période prolongée. Sinzi ko mwantahuye donc les périodes d'irandome ko ziri fortement dosées
donc zifise inkabuzo nyinshi hama za pilule zindi za contraceptif zindi zikaba ziri faiblement dosées zimwe bafata pendant une période donnée prolongée. Vyoba none biri mu bituma nk'umuntu yabifashe umwanya muremure akiri umwigeme, vyoba biri mu vyotuma agira ubugumba? Oya, uvuze kutagira kugira ubugumba sinoca mvuga ngo nico coza imbere. Nta nikirimo kirashobora kujamwo, mugabo sico conyene twovuga ngo nico kituma umuntu atashobora kuronka ikibondo. Mugabo nagenda basigurire iyo prière dirandome ukuntu nayo nyene irashobora gutuma ivyo nanyene ijamwo. Nova ko serine de cause ni kimwe mu bituma, mugabo sico conyene kandi sico coza imbere. Yego. Mugabo irafise ama effet atameze neza, ingaruka mbi. Ni naco gituma abakobwa bageze mu bigero tumira kutaza barafata iyo miti d'une façon incontrôlée ko bashatse, kubera siritu nk'ibifashe abusivement ukafata myinshi cyangwa d'une façon incontrôlée birashobora kugira ingaruka mbi ku magara ndoragitsina no mu kuronka ikibondo mu minsi ibiri imbere. Ku bijanye n'ingwara canke n'ingorane abakenyezi na cane abakenyezi bamaze kubaka izabo bagira, niyo umukenyezi atavyaye, iyo umukenyezi yatevye gusama inda, ico ni kimwe mu ngorane zikomeye cyane, mbere usanga ari n'ingorane zihanze imiryango. Mbega ibituma umukenyezi ateba gusama imbanyi canke ibituma umukenyezi aba ingumba nibi bituma muganga Arkadra bitubwira kandi ngo ni byinshi, naha nyene aratanga inyishu itomoye. Benshi utaronse ikibondo bavuga ati none ni vyavuye kuki? Yego, navuze ko umwana donc ari wa babiri rijyagi, donc umugabo aratanga n'umugore agatanga ni parti kugira ngo ni hamwe umva kugira ngo abone umukobwa abone umuhungu batanze ama x y nyamurayona. Ibintu bituma adashobora kubona ikibondo ni vyinshi. Hari ivyo dushobora gutorera inyishu n'ivyo tudashobora gutorera inyishu. Barayivuga ati umuganga aravura muganga ntakiza. Hari ico bita ya les causes évidentes et non évidentes, kuri kote y'umugabo no kuri kote y'umugore. Hakaba na inexpliqué ku bintu bikunda kuba nko ku mukenyezi, twohera ku mukenyezi bituma adashobora gusama. Twavuze ikintu cerekeye trouble ya cycle, mu gihe inkabuzo zitari ku rugero ko adashobora gusama. Cyongera mwacumbise umuntu uheruka nagisiguye muri ya mapire n'ibiki, ico ni kimwe. Cycle no kuvuga inkabuzo zitari ku rugero trouble di cycle ni kimwe gishobora gutuma adasama. Uravyumva? Ikindi hariho ingwara zishobora gutuma umukenyezi adasama. Haba hagwaye iki? Arashobora gusanga afise ituvyimba mu nda nk'akarorero. Ico hari ivyimba bita fibrome, hari ivyo bita kyste, hari ivyo bita endometriose. Biramahora muvyumva. Ikirundi sinumva ukuntu bisigura, muganda n'ivyimba bivuga uko nyene kuko tuvyumva muri aya mazina nyene nta mazina y'ikirundi yavyo ari. Ivyonye rero nka fibrome igiye mu gitereko indani irashobora gutuma umugore adasama. Vyane twako turavuga indani kuko hari na fibrome zije hagati, ikindi gitereko hari zije indani ngaha, izo twita fibrome sumike, hari na intramiro na ziri hagati muri muscle, n'izindi ziri inyuma twita fibrome myomes sous-serin mu cy'ifaransa. Izo zindani cyane izo zikunda gutuma adasama. Izi nyuma zo nibisanzwe cyangwa izindani muri muscle murabitaho kubera umwana ariho byagirishikira y'implanta, izo zirakunda gutuma umukenyezi adasama. Hakaba n'ivyo nako ari ico kigiye bita endometriose, n'utuvyimba umukenyezi agiye mu butinyanka hari ibisohoka cyangwa bita ngo ibishozi. Rero amaserire uturemangingo aho kuguma indani mu gitereko, hari igihe tuje inyuma y'igitereko tugaca dukurirayo cyane nko mauvere, wacha umva bya ibintu bita amakyste endometriosique. Donc za serire z'indani
aho gukurira indani mu gitereko zigiye inyuma y'igitereko zikaja cyane cyane mu mavere zikaja no mu nda uravyumva zikaja muri koro uravyumva zikaja mu matrompe donc hose zikaja mu nda gushika naho n'utwo uturema ngingo ariko tutatubona ugasanga umugore biranka ko avyara bikanka pi mbere hari n'ibyo dushobora kubona cyane tubona byoroshe kubera tubari dutoya cyane turema ngingo urazi ko ari dutoya ntibyorohe kutubona twerekana tugora tutaronse nk'ubuhinga bukomeye bita amaserioscopie tutarafise no ngaha ugasanga biranagoye ugasanga mbere n'umugore aguma aribwa cyane mu gihe agiye mu butinyanka kuko biratuma umukobwa ari umukenyezi aribwa cyane agiye mu butinyanka cyo bita dysmenorrhea gose aribwa cyane hama naheze ngo asame ico ni ko nari basigurira cyane kikaca gikurira mu mavere gakura ari kinininya gushika naho dusaba tukagira operation n'amakiste nabyo birashoboka iyo mu bitoye iyo mu izo ngorane muzibonye z'ivyo amakiste n'ivyo bindi bimeze nk'ibivyimba n'iki amatemesi mpava ndayibuka ngo ndayasubiremwo uyo mukenyezi murashobora kumuvura agakira hari ibyo dushobora gutorera umuti kuko kugira umukenyezi ashobore gusama hari amafacteur menshi ese kuraba afite imyaka ingahe ese za nkabuzo zirakwiye yego peut-être chaki ivyimba twagikuyeyo ese chaki ivyimba twagikuyeyo nticyasize cononye hahandi mu gitereka indani donc hari amafacteur menshi bivana aho kiba kiri kugira ngo igiteka conone ibindi nimba kiri indani chaki fibrome kiri indani kigasiga cononye aho umwana azogira donc umva ko bizogorana cyangwa ikaja mu overe tukayikata cyangwa trompe umva ko gusama bizoza bikagorana hari n'ivyo tuvuga tuti iki niturinda turagikorako hako tubona yuko umukenyezi uko tuvuga tuti hako tugikurayo akabura byose reka tumuhe chance turabe mugaca mumureka uko tukamureka uko kugira tumuhe chance turabe ntibave twonona basi uri kurabaga urumva hari gushobora gusanga abantu aho umwana akurira indani uco bitanda metre ari epfo usanga irabayereze mwamutinya ko muhava muhonona tuhonona na za chance yari afise akazibura kuri ico rero mwari mwavuze numva nako ndabandanya mu bintu bituma umukenyezi adashobora gusama byihuta cyane navuze ivyo maturure ya cycle navuze ivy'ibivyimba donc izo ngwara hariho n'ibindi donc ico bita nk'uruziri wari bita uruziri ico bita grêle cervicale mu gifaransa ajya birikide vya hari epfo bijya navyo nyene iyo bitameze neza birashobora gutuma umukenyezi adasama kubera ni intanga zica yarikide umva ni ituma intanga zigenda zitebuka ugasanga meme irarazishe none iyo rikide hari abafise nkene bafise nyinshi suba bafise nyinshi itameze neza do bonne qualité hama ikindi gishobora gutuma umukenyezi hariho ibintu bita utundi tuvyimba sinzi ko nta sinagisigaye mu tuvyimba ku ma overe cyo bita syndrome des ovaires polykystiques ugasanga umukenyezi donc overe yiwe c'est du kyste twinshi naho nyene hari gihe ugasanga umukenyezi afise inkabuzo y'abagabo nininya cyane bita testosterone ugasanga iyo nkabuzo nininya nizo tu syndrome des ovaires polykystiques donc c'est un syndrome ni amano bye biri hamwe kuri ico nyene c'inkabuzo barafise nk'iyo testosterone nininya iri ku rugero ushobora gusama cyangwa ugasanga afise yindi nkabuzo yitwa prolactine imwe ituma haza amaberebere nayo nyene iri ku rugero rurerure bita hyperprolactinemia aho nyene ntasama ugasanga afise hyperprolactinemia donc amaberebere agumaza uravyumva atonse ico bita galactose mu gifaransa aho nyene ntaza ugasanga umukenyezi afise amaberebere agumaza iyo nkebuzo tuyipimye tugasanga ni nini mbere iyo hyperprolactinemia hari ivana kivyimba cyo mu mutwe cyo bita prolactinome kenshi twarasanga turasavye ni radio mu mutwe kugira turabe ico kivyimba kuko inkabuzo navuze ko ziriya nkabuzo zevuzo mu mavere ziva hari zituma zo mu mutwe bikorana ya axe hypothalamo hypophyso ovarien kimwe gituma gisokreta ikindi gituma gisokreta ikindi donc siriya ni chaîne ivyo bintu bitatu ya prolactine iba sokrete mu mutwe
iyo ariyo prolactinome, ico kivyimba kiri mu mutwe nayo gishobora gutuma prolactine iba nini. Utakibaze ca kivyimba co mu mutwe ya prolactine ntizokwigera igabanuka. Ego hariho n'imiti tubandikira kugira ngo prolactine igabanuke, mugabo utakibaze bikunda. Nizere rero yuko mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro mwashoboye kuhamenyera ibitari bike bijanye na gynecology obstetric, bijanye n'amagara y'abakenyezi n'ibibondo babibungenze. Nizere ko mwashoboye kuhamenyera ibitari bike ivyo mwokora n'ivyo mutokora. Remo Prosper niyo nkuru nari kumwe namwe mu kino kiganiro, ndabifurize kugira ibihe vyiza naho butaha ahanje naho butaha murakoze.